Ndabaramukije cyane bakunzi ba EATV nizera ko mumeze neza natwe tumeze neza nkuko mubibona nshasha de Queen nkuko mumenyereye karibu cyane mu kiganiro TUA tumenye ubuzima bw'abahanzi uramutse dufise umutumire ari ku izina Nelo Boy abenshi muramuzi twaje kuyaga kuri bishasha vyiwe guys fata gatebe udutize amaso udutize amatwi maze tukuyagire karibu cyane mu kiganiro TUA. Murakoze cyane kumikazi. Mbe ku bantu batazi Nelo Boy. Nelo Boy ninde akora iki? Nelo Boy n'umuririmbyi yabigize umwuga. Ati yabigize umwuga. Nelo Boy tumusanze ahakorera. Turabona yuko akora ari muri sala akongera akaba umuririmbyi. Mbega ushobora kubifatanya byose ari bibiri gute ubironkera umwanya gute? Ndabishobora kandi ndabishobora kubera kuririmba umuziki urafise umwanya wawo kandi umuziki ntujya umwanya munini sana. Hageze yuko umuntu ajya kugira repetition noca mvuga yuko noca ngenda kugira repetition nkamara nk'umunsi wose ntaje ku kazi oya repetition ngiye kugira repetition ni isaha zibiri mbangaruse. Ngiye mu muziki nako nko muri studio kuririmba kuri recordinga ni isaha 5 mbangaruse. Nelo Boy yatanguye umuziki ryari afise indirimbo zingahe? Nelo Boy fise indirimbo 10 natanguye umuziki kuva 2012. 2012 ubu turi muri 2025 indirimbo 10. Mbe niki kintu canke nicaye ikibazo coba carabaye kuko hariho abandi mwatanguriye rimwe uno musi bafise indirimbo nyinshi ariko urafise 10. Niki kibazo baba baragize? Ikibazo n'uburyo no kubura umu manager ari seriye. Manager nagiye ndonka ni bari seriye. Aho umu manager yaje yishya yuko avuga yuko aje kumfasha kumbe ni ari seriye. Uno musi Nelo Boy aronse manager amufasha ari seriye atari mo seriye nk'uwa mbere. Nelo Boy ni kihe kintu twobona yuko cahindutse kuriwe mbega yo bifatamwo gute yokora gute? Je ndose manager ari seriye twokora kandi twokora cyane kandi n'ibikorwa byanje zoshikira benshi barenze. Nelo Boy indirimbo ziyo nakaye kamaro zigisha bene igihugu na leta muri rusange? Jewe indirimbo zanje ugiye kuzumviriza kenshi zifise impanuro. Nzorabe nko mu ndirimbo 10 mfise harimo 5 6 z'impanuro. Izo mpanuro ni izahe kuru ico nkeneye kumva ndakeneye kumva kubene igihugu nuko muri leta naho nuko dushobore gutahura. Izo manuro ari indirimbo nshasha nashize muri YouTube no munsi yitwa Papa. Ugiye kuyumviriza nk'amajambo arimo ari amajambo navuze byerekeye abaririmbyi. Nkoja sino yavuga kubera nocamara uburyohe bw'indirimbo. Baje muri YouTube bumviriza ayo majambo navuze. Tugire makeya kugira ngo nuwogira ubunebwe bwo kuja kuyumviriza acagira ingoga zo kuja kuyira. Novuga nk'abaririmbyi navuze harimo Bface, harimo Lolilo, harimo Fizo, harimo Double J na Kiriko na DJ Pole. Sinoca mvuga ngo mvuga amajambo navuze ukeneye kuyumva kwabo baririmbyi navuze bose ukeneye kumva ayo majambo navuze naje muri YouTube yandike Papa by Nelo Boy aca yumva acabona na video nayishizeho
umaze kuvuga abo baririmbyi bose turumva yuko atamuririmbyi w'umwigeme arimo bose n'abahungu indirimbo yitwa Papa Chanel arimo na Shani Queen arimo indirimbo yitwa Papa mbega nibo papa bawe vyoba bimeze gute ko anse kutubwira amajambo washize mu ndirimbo vyoba bimeze gute vyahereye hehe n'igiki coba caratumye bashira mu ndirimbo mvuze papa nagomba kuvuga ko ari jewe papa wawe bisigure kuri papa wawe yani papa wo guhanura harageze kubahanura genda wumvirize muri YouTube narahanuye ndi papa wo guhanura wabahanuye kuvyerekeye nakubwiye shisha nibaje muri YouTube bumvirize amajambo mw'irya ndirimbo hariho agace nabonye ndashobora kubonamwo Sule Mr. Sule. Oui. Mr. Sule the most. Nawe kutamushizemwo mu byagenze gute kugira ngo aje muri video yawe. The most ujya n'umuhinyanyuzi. Ujya n'umuproducer ujya. Niwe yayikoze. Wewe ucushima kumushira muri video. Tugerageje kuja inyuma y'ikibazo gatoya ariko turagaruka. Hagati ya Sule on the beat na Zaki Classic nuwahe mu producer wemera wumva yuko agukoreye indirimbo woryoherwa nutinye kuvuga turazi yuko abasani nutinye kuvuga sawa sinotinya kuvuga kubera bose n'abandi warabahanuye bose n'aba producer Zaki Classic ni no muhinyanyuzi wa kera kandi arafise izina umuririmbyi wari we wose umubwiye Zaki Classic aramuzi iryo zina rirazwe kandi na Sule nawe no akera gusa so akera sara Zaki ubu ugezweho ni Mr. Sule the most uravuze yuko bose arabahinyanzi ba kera kandi bose barabizi nubwo uvuze ati Mr. Sule ni wagezweho none ko bose ubumenyi kubera ko bose arabakera twavuga yuko ubumenyi bose bagenda babunganya nta kuntu bashobora kugira indirimbo imwe ariko bakayikora ari babiri vyoshoboka tuzitege ryari rero na batatu vyoshoboka oya je shaka babiri ushaka babiri oui jewe na bane vyoshoboka je shaka babiri niba ushaka Mr. Sule hamwe na Zaki kandi nico gihe uzocoma amagara ari uzokora beat ari n'undi azomixing tuzitege ryari iyi naheza kubera ndiko ndaja muri ibi kwanza by'iyi video ya Papa iyi ninabivamo ukurikira iyi ndirimbo ikurikira izokora Zaki hamwe na Mr. Sule uno munsi turi mu kwezi kw'icumi twitegeye ko indirimbo ikurikira Papa izosohoka ryari ari izohuriramwo Zaki na Sule mwitege nko mu kwezi kwa kabiri mu kwezi kwa kabiri bakunzi ba EATV ahadi ni deni tuzoguma tukwishuza ni wemere gutegeka nta kibazo wavuze yuko ijya ndirimbo wari kurahanura harimo ba Bifesine washoboye kuvuga benshi wanse no kuvuga amajambo wariko urabahanura je rero ngira ndagusabe nka service Papa wo guhanura hariho amakuru kwanza vyaragiye bigaragara hariho icuka cahabaye kuri Kidumu na Vishu wewe rero kuri Papa wo guhanura ndashaka ucishemwo impanuro kw'abo bantu babiri n'abandi barabahanuye birakunda nivyo ntabyo ndabimenye ngaha uri umuririmbyi wahe none uri umuririmbyi ucumenya ivy'abaririmbyi kose biriko biraba none je ko ndabizi imbo arivyo uzi wewe jewe nzi wewe utazi okay uno musi none ntubimenye ndabimenye gusa sindoca nza ngo ndabahanura ubwo nyene ngo ce ndirimbo oya sindakubwiye ubaha indirimbo yo kubahanura ndakubwiye ugire nk'akajambo wobatekerera nuko bohuza tuba kumvikana akaja hamwe nk'abaririmbyi bagahuza kubera uravye mu bindi bihugu
barahuza baraja hamwe bagakorana, cyo gituma usanga umuziki wabo utera imbere. Noye tugumye mu mabifu ntituzotera imbere. Nibaje bumvikane kandi barakuze barakuze cyane, bajya ni ba muzehe. Washimiwa. Je ndi papa, bajya ni ba muzehe. Papa. Je ndi papa. Ega barabizi ndi papa. Hama none je nguma ndakugarukana. Bajya nabo wahanuye bari bagize iki? Okay, nibaza warigeze kumva bijya vya DJ Pole hamwe na B-Face na Double J na Kiriku. Warigeze kuvyumva? Bijya nivyo naririmbye vuga. Gusa Lolilo na Fizo nabo naririmbye shaka kugarura ya sura ya kera, ingene babana neza, ingene Lolilo yamufasha Fizo, amafizo nawe akamwemera akamukunda. Ariko urabona ubu umengo amufata umengo si umuntu babanye neza kera, umengo si umuntu yamufashije. Nivyo naririmbye. None kubivuze bayiki? Niwaronse kubivuga. Niwaronse kubivuga. Hari nkoni ikubwiye. Mwanya urazi kira kintu kugira kibe n'umwanya. Umwanya wa rutarashika kugira ndabivuge. Okay. Tugerageje kuraba umuziki uno munsi, tukaraba n'umuziki wa kera, mbega hoba hagabanutse iki ku muziki canke hiyongereye iki? We nka papa wo guhanura uvyihweje, ni kihe kintu coba caragabanutse canke cariyongereye? Tugiye kuraba nk'umuziki wa kera ujya baba Chanchi wa Miss, bajya ba Christophe Matata, bajya barakundana kandi baraja hamwe bagahuza. Na bintu vy'amabifu vyari bihari, ntibatukana wumve ngo uyaririmbye indirimbo kwa mutukurya ngo barahuza barakundana. Nico gituma wasanga indirimbo zabo ziryoshe kandi nubu nta karite zirata, kandi nubu ziracaryoshe. Ariko ubu twebwe abaririmbyi bubu yani usanga dufite aya mabifu, kuvugana gutukana. Dutegerezwa gukundana nkuko abaririmbyi ba kera bajya baduhuriye ingene bakundana. Ubona yuko hoko gwiki hahinduka iki kugira ngo umuziki uno munsi ushobore kumera nk'uwa kera? Bakundane tu, je ndababwira bakundane baje hamwe bahuze. Tuzoshika kure. Tusubiye kugaruka ku kibazo cyo wacu, ntitwumvise neza umuziki wawe akamaro gafitiye abene gihugu hamwe na leta. Kitubwire nimba mwene gihugu ugarurira imitima, nimba mwene gihugu ko umuziki wawe washuka tudemo onesepa mu gihugu nimba ari ibiro ukora bibyo ku muziki wawe gatanga ikori nabyo tuzi mu bishe movement. Action. Dusubiye inyuma gato, hari ikibazo twakubajije ariko nta nyishu itomoye turaronka. Twashoboye kukubaza indirimbo zawe akamaro zifitiye abene gihugu na leta muri rusange, ntituraronka inyishu nyakuri ku bene gihugu. Nimba zibaruhurira imitima, nimba sinzi uburyo ubikoramo. Ku bene gihugu nakahe kamaro zibafitiye, no muri leta nakahe kamaro zibafitiye muri rusange? Je nakubwiye mfise indirimbo 10, ugiye kuraba zitanu iz'impanuro arizo guhanura. Ariyo naririmbye manura abakobwa bakiri bato n'imisore kiri mito bave mu bintu bibi baje mu byiza. Ibintu bibi nk'ibihe udutomore? Ibintu bibi bijye usanga basi nk'umukobwa akiri muto afise nk'urushuga daddy. Urushuga daddy ku batabitahura? Urushuga ntibabitahura. Oya, hari umuntu atabitahura. Afise basi sugar daddy bisigura umupapa akuze cyane ari mu gusaza. Umukobwa ukiri muto ugasanga ariko akundana n'umupapa akuze cyane. Umupapa akuze cyane kubera iki? Kubera amahera.
ivyo naririmbye mvuga n'umuhungu ugasanga agahungu kakiri gato nyene nako nyene kako kaja kuri hizi siku wanasema mkiswahili kama ni nani hii ni mshangazi. Ama kuri leta kuri leta na kuri leta kuri leta nta ya leta ndaririmba maze kuririmbira gusa umukuru w'igihugu kuva utaratangura kuririmba none umunsi uri mu muziki ni yahe avantage maze kuboneka kuri Nero Boy ni kihe kintu coba gifadika woba umaze kuronka mu kuvuga ivyo maze gukura mu muziki noba ndakubeshe nta bintu byinshi n'amahera naki ndakura mu muziki gusa umuziki maze kuwushiramwo amahera menshi gusa ndabizi igihe kizoshika na je nzoyagaruka igihe nicashika nkaba umustar nkamenyekana nkagira iki cye nkaronka manager ari serie tu akamfasha tuzokorana kandi ndabizi amahera namaze gushiramwo hazogaruka hama ivyo zo kuvuga ngo kawaida umuziki arico uhindura umuntu je kera sintaraba umustar umusani sinambara nkuko wambara gute sinambara nkuko nambara nk'umuntu tu asanzwe nkambara bimwe byo mwisite nyene byo gupita pita ariko uri umuririmbyi utegerezwa kugira iki kumenya ingene wambara kumenya look yo mu mutwe ndahagire gute ndahakore gute kugira babone yuko naje ndi umuririmbyi none oja mu bandi baririmbyi baba star baki uwambara nabi umeze nabi mu mutwe ntizokunda uno munsi wokenera ibikorwa vya Nero Boy yobikurahe na cane indirimbo Papa wa postinze no munsi indirimbo Papa iri kumwe n'amasanamu yanayishize no munsi saa 7 uyikeneye yoja kuri account yanje ya YouTube yandika Nero Boy official aca bibona ibikorwa vyanje vyose aca bibona haje indirimbo zanje zose.